nakorera muri barzi wanje nibuka aho imvura iguye vyaba ari bindi abakiriya bapimira ngaho nyene twaca tushiraho akarya kantu kameze nk'akarido urumva akaba ari ahantu bipimira en fait igihe ufise ingabire kandi ikora neza abantu batangura kukwaprecia umuntu aja kugana ntarabaho ukorera ntaraba ngo urumva ngo hasa gutya ngo urumva ngo hameze gutya abakeneye tala yawe nani mfise na conviction yuko abantu ndavyite gutya abantu bavyibushe bari precise nabo nyene bashobora kwambara bakaberwa kuko nico kibazo gushika n'ubu dufise urumva niye umuntu aje gushonesha kubwira ngo wera buruda gwanje era amaboko yanje ini nanagisusu mfise none ca tubigenza gute en fait umuntu abari mu mutwe aba yarishizemo kute yuko adashobora kuberwa kubera iki ngo ntagisagira ega porta ni habegwa ivyo byose je nakorera muri yo barza yanje nyene wumva nkaza ndaronka duke nkaca mbika nkabika nari mfise agakese ndibuka ko nari mfise agakese mbikamo amahera kujya kuno umuntu aronka amahera nk'umujene agakora ugasanga arakora ariko amahera yiherera mu kabari usanze nta mu professionnel yirirwa mu kabari urumva mukabare ka misi yose gute je sinigera kana bitahura urumva je sindi tro ububare urumva canke ngo aho vyabereye ngo wamuri kurambona ngo mu restaurant ngo mu concert mu biki ibintu byose bishushe ngo byose bimbonemo je navuga ati ndafise objectif nshaka gushikako kandi burya umuntu ariko agenda ba munini hari ibintu bimwe atajamwo hari ibintu bimwe adashuhamwo ngo yumve kumengo ngo ngo ntegeza kuja kuryoherwa nta kintu cyambere kinyohera nk'akazi kanje je ndaja ku mashini nkashona yego byatubanye byinshi ndashobora kuja ku mashini nkashona kenshi ndashona amafile elastique n'utuntu twinshi nyene duzu tw'abana ngenda ndashona sindi umuntu jango nirirwa muri birongo nicaye gutya anye Already people on the mic against me one and on Janice for sure boy Mr Dreams so ndonge kwaramutsa nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza aho muherereye ahari hose ukomaze kwimenyera kuri micro ni jewe nyene Janice for sure ahari mubona turi muri quartier Nyakabiga ya gatatu ni kugindwe neza numero 23 uko mubibona twariyemeje kuza turatemberera ugwaruka canke se abajene bariko bariteza imbere biciye mu mpano zabo uyu ni Inina Arts benshi muramuzi sanzwe akora creatinga impuzu zigiye zitandukanye mu mamodeli y'aba big size abantu baba mama banini yo inspiration yiwe ibintu vyinshi nagiye ndumviriza kuri we rero musi twamugendeye kugira ngo ashoboye kutuganiriza vyinshi bigiye bitandukanye dushobore kumenya ko yarose umutahe uko yagiye en fait parcours we gatoye tuyimenye uko vyagenze biragenda kugira ari ndashika ngaho no musi yugurura ateriwe ingana nk'uku nini muraze kubona ubunini bwayo muze twaze kuganira vyinshi bitandukanye abakobwa canke se inkumi muba mufise ubunebwe canke muba mwikengera mushaka gutera imbere vyoroshe babisaba yuko mukora cyane kugira mwiteze imbere n'ibintu vyinshi uzakugira kutumenya kuri we reka dufate akanya twinjira indani tumurame tumuganirize atuganize ishige bitandukanye ino kuri complex utarakora subscribe making sure ko wakoze subscribe bisigaye reka twinjira indani turabe ivyo ari vyo let's go ego nkuko mubibona rero twamaze kwishikira indani bona kantu heza hashajije na nyene ubwiwe arashajije nako asa n'ivyo akora aragerageza kubego na cyane ko ari byo asanzwe akora ego mabuje turakwakiriye turakwageye cyane n'utwakiriye ndabakiriye iwacu aho dukorera ego kubatakuzi woshobora kubidondora nababwiye ko ari Inina Arts naryo zina abantu benshi banakwita ariko abantu benshi hari abatazi izina ryawe riri ushobora kutwidondora komsa nikagenda neza cyane ego nitwa Inina Eveline Nina ego urumva baguma banyita Inina bon acaza mu mugenza acambira twe kudashira ko arts ndayishaka wow bice bira making a sense rero akazina kabaya ko onye ego nkicinjira twabonye ibintu vyiza cyane hano wow okay ndashaka kumenya rero byinshi benshi basanzwe babona ko uri umuntu agerageza gukora ibintu vya big size abo big size ibintu vya big size kuko turashaka kumenya kwanza eske Nina bino vyose hano tubona vyamutwaye process zingana gute kugira shike hano no munsi aga petite histoire en résumé kugira ngo abantu bumve ko genre kugira ushika hano nka hari des sacrifices tegezwa gutanga kari ibintu naka utegezwa gukora kugira ngo ube uri on the top uno munsi nibaza ko kugira ngo umuntu ashaka gutangura ibintu bisaba ko yisacrifia akagira ivyo ashira imbere n'ivyo avuga ati ibintu bikwiye
je kugira ntangure nari nshaka vraiment gutangura ariko nkabona umenga nta n'amafaranga mfise nta n'amafaranga y'imashini mfise en fait j'avais que dalle ico nari mfise yari amaguru umutwe wiyumvira n'amaboko ashobora gukora urumva cyane avuga ati qu'est-ce que j'ai à faire c'est gutangurira gukorera muhira nakorera muri Barzi wanje nibuka aho imvura iguye vyaba ari bindi abakiriya bapimira ngaho nyene twaca tushira akarya kantu kameze nka karido urumva akaba ari ahantu bipimira en fait igihe ufise ingabire kandi ikora neza abantu batangura kukwaprecia umuntu aja kugana ntarabaho ukorera ntaraba ngo urumva ngo hasa gutya ngo urumva ngo hameze gutya abakeneye tala yawe yego abakeneye resultat final y'ikintu ushaka kumuha yego moi j'étais plus gushaka guperfectiona ibintu tubona abazungu bakora twenga tudashobora gukora sinabona en fait nani mfise na conviction yuko abantu ndavyite abantu bavyibushe bari plus size nabo nyene bashobora kwambara bakabegwa kuko nico kibazo gushika n'ubu dufise urumva niye umuntu aje gushonesha kubwira ngo wera buruda gwanje raba amaboko yanje ini nanagisusu mfise none ca tubigenza gute en fait umuntu abari mu mutwe aba yarishizemo kute yuko adashobora kubegwa kubera iki ngo ntagisagira pourtant ni habegwa ivyo byose habegwa morphologie est-ce que ufise morphologie ya gute kugira ngo ushobora kumenya ivyo wambara urumva men nashaka juste ko habaho communauté yumva ko umenga iri mise à part ishoboye kumva ko nayo nyene ishobora kuhambara bakabega uko abarundi turakunda kwambara abarundi turi beza je sinumva igituma sinatahura igituma umengo hari ukuntu kwidelesa ukonye kurengeje yego donc turakunda kubona surtout ku bandi bantu bagiye batandukanye hari igihe umuntu aba inspiré no gukora ikintu selon nibiba biri kubira mu bako est-ce que kwiyumvira Jean akuza urakora ibintu ngaha direkye abantu banini cyangwa kumva ibibazo by'abantu basa nk'abavyibushe bumva ngo ntiyobegwa ntiyogira iki wagize inspiration gute yo kwimvira kwabo bantu kubera ko turakunda kubana abantu bikumira ubwabo ngo ntashobora kubegwa ibintu bigiye bitandukanye est-ce que kuri wewe iyo inspiration wayigize bigenze gute kugira wimvire ku bantu banini deja nyene mama wanje ari munini gusa we nyene yarafise amaforma atesa ko yanze ukuntu nanje naguze ndi munini navuze nganuko nakuranye vya bindi une espèce de donc ukuntu umva umengo ariko barakudenigra umengo uravyibushe nturyoshe ntugira iki donc nkurameze uko numva umengo ndafise kote numva ko umengo sindi cyo kimwe n'abandi yego dikurero nanje cankura muri iyo ritme nyene yo kumva ko nkunda kwambara gushaza je ndakunda umuntu asa neza urumva ndakunda umuntu asa neza kandi barahari vraiment abantu usanga abasa neza akumva none kwekirya umuntu asa neza vraiment kweri kinone nawe utosa neza urumva niho hajemwo ikintu cyo kubona ko umukobwa atararongora gwacange ngo atwarinda abona ko umenga byose ni sawa ariko umenye ko ikintu cambere gihindura umuntu ni inda amaze kugira mariage umenga aravyibushe yongereje ko ibiro 200 umenga nta kintu na kimwe kimuryoheye ko nanje izo situation zarambaye ko ariko nkavuga ati quand même singana gutya même sinongereje 30 kilo nta kuntu nakumuntu aja mu rubanza rw'umuntu ngo ngende ngo nambaye uko nishaki imisoze iyo ngiye mu rubanza rw'umuntu murashira kuri stati bantu mwibimana mwibuke kugenda mwambaye neza akora kuvumburuka mu nzu mukagenda mu rubanza rw'umuntu mwiyambariye uko mwishaki yego wow ego turakunda kubona canka abantu turaza abarundi kuntu tumeze turi abantu bapinga uba kumva ngo watangwe gukorera ngo muri Barza tango kacabona rufise aterengana nkuko hano hasa neza nkuko ngo yo n'amakredi ya banke ngo niba wa diaspora ngo baba sugar daddy ngo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye ngo cyangwa ni payeje ya finance ibintu byinshi bigiye bitandukanye est-ce que ivyo no gikora vyumva nkuko niko biri canke se ni nguvu ziwawe zatumye ugira ngaho runo munsi mbere y'uhoraho nta credit bancaire mfise sinzi ngo banayisaba guki sinzi ngo bigenda guki nta mafaranga y'umuntu je novuga ngo niwe yatumye ngo ntangura canke iki niki oya je nakorera muri yo Barza yanje nyene wumva nkaza ndaronka duke nkaca nkabika nari mfise agakese ndibuka ko nari mfise agakese mbikamo amahera kujya kuno umuntu aronka amahera nk'umujene agakora ugasanga arakora ariko amahera yiherera mu kabari usanze nta mu professionnel yirirwa mu kabari urumva
mu kabari ka misi yose gute je sinigera kanabitahura urumva je sindi tro ububare urumva canke ngo aho vyabereye ngo wamuri kurambona ngo mu ma restaurant ngo mu ma concert mu biki ibintu vyose bishushe ngo vyose bimbonemo je navuga ati ndafise objectif nshaka gushikako kandi burya umuntu ariko agenda ba munini hari ibintu bimwe bimwe atajamwo hari ibintu bimwe bimwe adashuhamwo ngo yumve kumengo ngo ngo ntegeza kuja kuryoherwa nta kintu cambere kinyohera nk'akazi kanje nta na kimwe ariko tubizi neza ko abakobwa canke se abantu ko murakora muri abakobwa mu bamukenera utuntu twinshi byarakorera gushobora kubika amahera uvuga ati ngo je nkeneye rêve yo udafise objectif na vision ariko ushobora kugira objectif na vision gusa ugasanga discipline nsikirenga ntushobora ko hanyuma ego hariho n'ikindi kintu ca discipline ifallait que mvuga ati je dois sortir yi base parce que vyarantera ingorane abantu bapimire bahurira ari batatu bica bigenda gutya ifallait que coûte mva muri iyo base rero nibuka ko ukwezi kumwe kwa December nahise abakiriya benshi kwa 2021 yani batari 2020 narakoze nubwo bwa mbere nari ntushije 1 million narabikabika kuri ku munsi nasanze nabikijana nabikasenga nico gihe ari mana menshi ayo mafaranga nta nifanta Nifana yagugwa setsa nimba atari 5 nta nifana naguze nahagurutse uwo munsi nyene ndayakwije ndabomora ikese yari 17h canja kugura ama machine cangura machine zibiri cangura machine za surfilage zibiri yagugwa 250 camba ndarekeraho kwezi kwa mbere haba hakenye vraiment kubataye nta nakazi nigeze ndonga ntangura nyene kuronka babandi bashonesha lo 14 février ukunuku mbona kuronka amafaranga yo gukoresha intebe urumva candonga n'amahera ya avance hari umuntu yamaye kiraka c'amahera menshi candonga amahera ya avance canja gukorera kuri 9 ahantu nakorera nta kiyo cari gihari ahantu nakorera nta kiyo cari gihari nta ntebe y'abakiriya nari mfise kandi nta ntebe z'abakozi zo kwicara ko nari mfise hacaza umuntu kunshorera umudamu umwe arabura hano irabira mu kiyo acambira ngo ngo je te fais confiance ngo nukubera katakiyo office nambya ntamara ndaronka yo kukigura uwo muntu acashira muri envelope 300 genda ugure ngo ikintu kimwe canke bibiri ubona ko uwo bukeneye uwo muntu nyene acarasubira amezagira bureau arambwira ati wewe uzogera kure hari abantu bacabatamvuga ngo ni baba diaspora oya nukuri kwimana ngo kuko ukunda kubona ukunda akazi urumva kandi Jean nuri umuntu ngo uribirekeye abakozi je ndaja ku mashini nkashona byatubanye byinshi ndashobora kuja ku mashini nkashona kenshi ndashona amafile elastique n'utuntu twinshi nyene duzu tw'abana ngenda ndashona sindi umuntu jango nirwa muri birongo nicaye gutya anya yavra oya vraiment j'ai expérience nyinshi ituma ko c'est pas seulement gukora kuko ingabire yonyene ça ne suffit pas il faut être discipliné kandi ugakenera perfection urabona perfection ikintu gikomeye hanyuma mu gitayeri hariho une espèce y'ikintu cafashe abafundi bose c'ububeshi ikiniki none nk'ubu ndagwa exemple jewe abantu banshorera 70% à 70% n'aba diaspora n'abantu ba mbere impuzu zabo zose zigenda n'indege none wowe wamuri kuraronka abo bakiriya hanyuma ukamuri kurabesha bagasiga impuzu z'abandi bica bigenda gute tu ne peux pas avancer urumva umwuga wose urashobora kuwuteramo imbere none ukora gute fonctionnalité yawe ni gute est-ce que timing uha abantu niyo urumva igitayiri vraiment kirimo amafaranga n'undi muntu wifuza kuza mu gitayiri n'ukuri kirimo amafaranga kirimo gutera imbere kirimo ushobora gutera imbere bikunze ariko umaze kwishira mu mutwe ngo urumva ngo nzotegereza kuja gusaba amara muri paeje usaba amara muri paeje avec quoi ufise base ye kugira ngo uje gusaba amahera muri credit kuko nta muntu atangurira muri credit ya banki utegereza kwanza kwisununura pore wandika buke wandika ukora wabona ko uri capable kuja gusaba amahera ya banki ukabona kuja kuyasaba kuko we abantu twe tubona umengo amafaranga y'ideni ngo ni meza ariko aratera stress cyane gose ubona ko utari capable gusaba credit ngo uzoshobora kuriha reka kuja kuyisaba ariko turabizi ko abajene mwino minsi twadushaka kuronka success tutarinze kuruha tuvuga ati dushaka ibintu bihita biza direct c'est la pire erreur qui soit est-ce que kuri wowe abantu bameze bafise yo mentality bafata guteganya nabivaye n'ukuntu we witanguriye utuntu twabukebuke no musi kaba ubunebwe none hari ikindi dushaka ibintu biri facile hanyuma waronka iyo credit hanyuma ntunatonde no ku kazi
Oh la la. ayo mafaranga akakuboreza kubera iki nturari bwanakore ko nayo mafaranga Yego. cakuboreza Cane ariko gose. niwatangura gukora duke uronka none Jesse meze uku ndafise ikese mu nzu Wow. ndafise ikese mu nzu abakobwa banje babiri barafise amakese uko baronka amafaranga ndabibika nkarya ari narabomoye turagira mbandanye narya ari narabomeye ikese casanga harimo Emilio wisa ngo gushiraho projet yanje utaranatangura sha urumva uri umuntu uri umwendiscipline ntuzi amasaha yo kuryama ntuzi amasaha y'akazi ntuzi abakozi batahasanga hapi ntuzi ngo bigenda uku ntuzi abakozi ukuntu ushobora kuba maintain ariko ukaca wumva umengo ngo ugiye gusaba credit sur base de quoi j'ai maze 6 ans payeje yaje kuva ngira muri 2022 sindasaba credit mais parce que j'étais pas prête urumva umuntu aca kubwira ngo urumva ngo yanaronka amahera erega ndashobora kuba ndonka amahera ariko akaguma aguruka n'ubu ndafise ibyo nkeneye kandi byinshi bisaba amahera bikenera amahera ndasamba materiel nkeneye bisaba amafaranga ndafise ama projet bisaba amafaranga ariko nta credit ndaja gusaba yego ariko ni naba prête nkabona ati ajya amafaranga ngiye gusaba ndi capable kuyariha nzoca ngenda kandi ndafise base kuko utafise base c'est la perte de temps. Yego. Ariko turabizi ko les jeunes filles de nos jours turabizi ko ari abantu usanga ari abanebwe nkuko nemeje kubivuga usanga bashaka succès bacishije mu nzira zibi est-ce que niho uhora wiyumvira avuga ati bivaye nayo materiel ubukeneye cyane n'ibindi bintu binini bisumbaho uvuga ati nta credit ya bank shobora gusaba ntibara bigushikira ukumva nayo woja muri izo nzira uvuga ati unanje shobora kubijamo kugira ndonka amafaranga uko mbona abandi baronka batarusha iyo mentalite urigiraga nina canke abayifise babifuza gutera imbere muri izo nzira ni message ushobora kuba bon ari ibintu nk'ivyo n'ibindi bigiye bitandukanye juste kugira nk'inzira amafaranga bikoroheye iyo mentalite uyifata gute ku bana b'abakobwa bo bino misi nibaza ko ikintu cyose gitangura naho yakuriye uko yakuze abona none nk'umukobwa akura abona nyina we yirirwa muhira akura na mentalite yuko ari papa azana amafaranga ntakura na mentalite ko ari mama aja kuyarondera iyo deja ico ni ikintu ca mbere ishobora kwica umwana w'umukobwa kandi cishe abakobwa benshi ngaha kuko ubajije n'umukobwa ati kweri ko ukundana n'urya muhungu aramfasha arandihira ibi akangurira ibi nibaki bashaka kukubwira ati urya muntu turi kumwe kwasi kubera ndamukunda urumva nk'umukobwa yakuze abona nyina yirirwa muhira papa we akaba ari waja ku kazi mu mutwe wiwe directement akurazi yuko ari papa rondera mama nawe aguma muhira donc ukuhimiriza aba mama canke se abakobwa bakore gitangurira kuba mama quand tu ne travailles pas tu n'inspires pas ton enfant mu kwiteza imbere nibishoboka ne uzorabe je ndaguha exemple nk'umwana mutonya umubaza ati mama wakora iki ntacakora yirirwa muhira ntanusanga n'abana bo bakora n'umukozi wafise mama ni wakora vyose ni wateka giriki ariko directement ikintu kiza mu mwana ti mama ntacakora yirirwa muhira ariko ubajije wa mwana mama uwakora mpambanaje yo mama arafise akazisha mama akora muri banki mama aradandaza kwa Siyoni mama arasuka mama araplanta mama aragiriki deja c'est une motivation ku mwana avuga ati mama nakuze mbona mama wanje akora kuko ikibazo ushobora kublama abana b'abakobwa ifo ko agira umuvyeyi we akaba exemple si tu n'es pas un exemple pour ton enfant mu kintu cyo kwiteza imbere umwana azokurana muri ivyo bintu byose hanyuma ikintu kiza kubabaza muri ivyo byose umwana akurana ubunebwe akura ataco yiha amaboko cyangwa ugasanga hariho n'undi mwana avuga ati je kubera mama wanje yakuze atakora je vraiment ndakeneye kwisupass ndakeneye nshaka kuba umuntu muzima nanje ngira ico nerereye ngire nanje ico nerereye famille yanje cishaka kuja kuro ni nk'abakobwa bake n'umukobwa ashobora kuba afise objectif ntigera numva ku bakobwa ukora kavuga ati je sinzoja kurongo gatakaza imfisi yego razi ko umukobwa afise ubwenge umukobwa afise ubwenge umukobwa kugira ati je atakaza imfisi ashobora kugira mariage mais elle est intelligente kubera iki umukundo famille ni partager les factures
C'est Cane pas gose. l'homme amène, l'homme doit donner des cadeaux, l'homme doit acheter tout ça. Toi aussi, tu dois acheter. Wow. Kandi iyo famille birimwo equilibre. Kandi Cane gose harimo burya equilibre ukora kabisa. umukobwa akora umupambanaji n'umugabo we aramwubaha mani. cane gose tegerezwa kuvuga ati ari byo aza gufasha ngaho muhira. Ya, n'umugabo we aramwubaha. Ego, dernièrement twarabonye ikinyamakuru cyangwa se televiziyo ikomeye ku isi, Yego. TV5 Monde Info Yego. ikugendera, ariko isi yo gusa, no misi yahera twarigeze kubona France 24 ishobora gushika hano. Est-ce que ivyo bintu byose kuri Nina, ayo ma réussite yose ugenda ushikako cyangwa se ko kundi kuntu ugenda waguka kuba munini mu buryo bumwe canke ubundi, ibintu bisiguye iki kuri Nina uno munsi n'akazi kawe uno munsi ukora? Jewe insiguro ndabisigura. Nuko Imana igirira neza wishakiye. Ishobora gusiga abantu bafise ibintu binininya, bafise ibiki, ariko umuzungu akabati hepa umuntu akora akazi kasanzwe gaciriritse. Bara nk'igitayeri ni domaine iciriritse cyane. Yego tubizi ko ngaho hari amakampani akomeye cyane arimwo ama miliyarde. Ni domaine iciriritse cyane, ni handi nyene uvuga ati Imana ishatse kugirira neza, igirira neza uwo igirira neza bose. Ariko hari akandi fyondera umuntu idafyondera abandi. Cyane gose. Moi je sais pas de comprendre mais ndavuga nti burya ikintu giciriritse cyo kwatira abantu. Et pour ikintu giciriritse kiratira abantu en fait narana telefone n'abantu bafise ama entreprise ngo we vyagenze gute ngo kugira ngo uje kuri France 24 we vyagenze gute kugira ngo TV5 Monde ngo bariha ngo barishiki mais j'ai rien payé. N'ubuntu bw'Imana gusa bwankorotse ko bukumva buri attiré parce que je fais. Urumva kuko iyo TV5 Monde iji wanje ibije kuri babandi bose bakuru ubuzi buciriritse babandi badandariza mu ibarabara babandi nyene ubona umengo ubuzi bwabo nubwo hasi ariko bwinspira abantu kuko hari ubuzi buto ariko bwinspira abantu ubwo igitayeri tout ce qui est donc wajyana wadandaza bikoreye zandagara azigushika imbere y'umuryango ça t'inspire tout ça. Wow, nino byiza cyane gose. Ego Nina turiko turasa nk'abarangiza uganira no kugira ngo ushobore kutwereka ibintu biri ngaha utubwire ama detail yose muri rusange. Hari utubazo tubirushaho kwibaritsa. Ego. Turabona ko abakobwa cyangwa se abamama muri ko murakora cyane namwe mwino minsi kugira ngo watubwiye uheje ku ikintu cya equilibre muhira mu gihe umugabo akora n'umugore akora quand même hariho respect kandi bari urugo ruba ruri equilibre antuka. Ambega kuri wewe uno munsi kubukora ubona ari ikintu kiba kimeze gute mu rugo ubona agaciro uhabwa kaba kameze gute muri rusange? N'umutama wawe ukora yego icambere haje ikibazo deja mu mutwe nitutangura kuvuga ngurumva ngo birakora umugabo ufise amahera mu ntoki ni wuce ubikora none ko bishobora gushika nk'umugabo akabura amafaranga yo kuriha inzu canke akabura amahera ya ration uri capable ngaho nyene ukacutera igistoke cy'ukwezi kose numva ko uba waleje conscience ya wa muntu peut-être ukwezi ni kwagenze neza. Icya kabiri haba ari icubahiro gukora biratanga icubahiro biranaryoshe abantu bo mu mafamiye yawe canke abantu bakwitura ati je ndakeneye ikibazo ugafata envelope uri umuntu w'umugore gacutanga muri famille apana ko ari umugabo yaguhaye wowe nyene urumva ushobora kwipemeta kuja kuri ya minervale y'abana. Urumva kuja kuri ya minervale y'abana ushobora kwipemeta kwigurira perruque bonne qualité ushaka kwipermettre ukigurira ibintu utarinze kurindira ngo mu musheri ngo abikugurire cyangwa umugabo abikugurire kweri ko utovyigurira kandi ivyo wiguriye ubifata neza amana sinzi kumaze kubona ko cyane gose tunwigure ubomva uri na fier ya twumvise confidence yene hatari umunsi mwe twaragiye muri restaurant n'abagenzi b'abadamu urumva hacaza umupapa twicaye pembeni ngo ringika ngo facture bajya abantu tubarihire cyangwa mu serveur ntibishoboka zaniyo facture turihire kweri ko twe tutashobora kwirira facture haro cyangwa ngo namanyama ariko ngo namanyama no ya ngo nugushira isoni gushira isoni gute genda wigurire n'imodoka kwe kutokwigurira imodoka urindira ko umugabo wari ayikugurira cyangwa urindira yuko baguha credit muri banki kugira uyigure byose birashoboka ni juste objectif na principe na nuzenya na discipline
Ego. ko byose birashoboka kandi no kugira ku mwanya w'Imana kuko ari abantu baba bashikeneye speed ya yindi uvuga ati none uyu muntu ari mu biki ngunde pole ushaka kuja gukorera muri ville alors que ugiye gukorera mu kinama ariho woronka abakiriya benshi ivyo byose ni ibintu umuntu ategerezwa kuyumvira akaraba agapeza Ego. umva twese urabona ko tuba dushaka kuja muri ville kweki je ntakorera muri ville kandi ndafise abakiriya benshi cyane hano ibaze yuko Jean ahantu buri vayina n'ukuntu hari audience ibintu nk'ivyo arivyo bituma ushobora kuronka abakiriya yego kandi je ndazi kwidandaza je sindandaza ngo urumva ngo ndindire ngo abakiriya bicare nga jewe ndakumvisha ikintu uguzi wanje ngene kimeze ndakigutahuza ndagusigurira urumva moi je vis ma passion yanje ndayiviva wow na cyane ko tubona imbuga zawe gerageza kuzitaho cyane nka Instagram tuzi ko ari platform abantu ikoreshwa n'abantu vraiment ba intellectuel kandi vraiment ushoboye kuba uzi kuyikoresha na cyane ko tubona ufise n'abantu benshi bagukurikirana nakiya cyose kiri mu bintu vyiza umuntu yokoresha kugira ashobore kwicuruza canke ashobore kumenyekanisha ibintu vyiwe ganina je ndazi nk'aba mama badandaza imvutano nziza vraiment ariko ukazibona kuri Instagram nta na Instagram afise hakaza mu diaspora kambwira ati ini shaka ngo gutuma kwimvutano ngo Dubai ngo kugira ngo ndayigutumira iwawe ngo yinshonere witume Dubai gute no ngaho hariho amavutano none babimenyera hehe donc hari ya une espèce y'ubunebwe buba buri mu mama kandi ukabona ko akora afise ibintu vyiza ariko ntumubaze ngo kwidandaza bigenda gute ntumubaze ngo guposta bigenda gute akipostera ngira ngo sujet du jour twe dukeneye ivyo ukora posting ivyo ukora hanyuma ubishiremo ikintu citwa amafaranga yo gushobora kubimenyekanisha none okay ndakubaze umunyamitahe wa mbere ngahasumba Brarudi ni uwe none ko bama mu publicity misi yose ko bama bariko barariha abantu nahariya banuvera ibintu nk'ibi Vitaro bakayigirira publicity ngano kandi hariho n'ikintu turayigura yego none Vitaro nitwoyigura canke ko kandi twoyigura kweki organiza ngo evenement ya Brighton bari ntayonzi ariko ngo yitwa Bright kubera iki pourtant wewe rero ufise nakazi gagisanzwe ariko kumva kumenga publicity ntayo bikeneye yalo fait yuko umenye ko Instagram iriko aba diaspora igihumbi n'ibihumbi n'amamiliyoni n'abamiliyoni niho babonera ibintu none udashize ibintu kuri Instagram ucubishira he moi j'ai dit payer kugira ngo Instagram yanje be booster urumva WhatsApp yanje moi j'ai 4000 contacts ati zo contacts zinjiyemo gute urazihana hane yego erega shiramo nimero yanje je nkora ibi erega shiramo nimero yanje je nkora ibi ivyo byose bica bitorasha bunebwe babakobwa na baba mama baca bigaramira gutya ndafise uri hinzu ndafise uri harasi urumva nta stress nkeneye urumva nivyo niyo nuzenya situation tubayemo ariko uzi neza yuko erega utarishe minerval yo mwana naja ku ishuri uravumburuka yego nuko bigenda yego Nina yego wewe watubwiye ko watanga gukora muri Barca ariko uno munsi ufise ikibanza ciwawe ariko abantu tuba twiyumvira ibintu binini twifuza n'ibintu binini est-ce que rêve yawe igarukira ngaha canke se ni rêve ufise ibisazi vuga ati no musiko bandi ngaha kwa tubazi ko abantu dufise nk'akantu ko kutanyurwa vuga ati shaka byiza shaka niye indi rêve ubona yibisa vuga ati antukano ndahashize vuga ati wow ivyo nahoze nshaka cyo ivyo nanje nifuza ndabishise ko finally jewe dumuntu ari calme batavuga cyane ngo shaka gushika iki shaka kugira iki biri ngaha urumva biri ngaha urabona je ngina ndaguha example imbere yuko ndakwishura yego turadandaza impuzu z'ama prêt à porter hari abashonesha ababa bifitiye amatisi ababa bifitiye ama materiel bizanira ibitenge ibiki n'ibiki none nkoze ivyo bintu vyose nzoba ponctuel sinzoba ponctuel chandaba ikiruti kindi n'ama prêt à porter wowe unzaniye igitisi ngo ndagushonere nanje mbona ko haje uwundi yampaye commande ya muzi nakoze ya made in Burundi made in Burundi kandi inina art cankora ya inina art kugira ngo ujye yitwaye agiye hanze bazomubaza impuzu wambaye ni yahe ni Bujumbura mu Burundi ariko wowe wazanye tisi uzoyambara ngaha kandi ugira wambare production y'umuzungu urumva rero ikintu cyose il faut kucinjiramwo kiba gifise ama opportunité menshi il faut guharura ati ikintu kifise inyungu kuruta ikindi niki kandi kima mahoro
rero je ndafise projet zitatu imwe niyo muno mwaka j'en parle pas ndabahaye fe ndabahaye ikintu kiri ngaho pana vya bindi urumva ngo mu majambo ndabahaye ikintu kiboneka icya kabiri icya gatatu rêve yanje nini uzoga ariko muri 3 ans nzoca ndakubwira ati ngibiki oya sinzorinda no kukubwira uzobibonera bwa bundi nuko kandi ayo ma projet yose uko ari atatu niyo yo mu mwaka nta n'amafaranga yayo mfise juste nyine wowe biri mu mutwe yego nta mafaranga yayo mfise ariko ndakubwiye yuko iyo projet yo cette année je dois faire kandi nzoca nza wowe nyene ngirire publicité of course we are here ego Nina hari abantu bavuga ngo abatayer ngo nabantu basanga badakorera kumenya wowe uheje kutubwira uduhaye aka example gatoyi udashobora gukora ikintu cy'umuntu akuzaniye n'amamateriel yiwewe wirengagiza umuntu yagoye commande ku bintu byowe byose ushobora kugira est-ce que ni irihe bango ukoresha kugira ube umu intellectuel ko tuzi ko abantu uzi abataye tubazi kwiyongeza ushobora gushira ikintu no musa murondera n'amatelefone bakazimya n'ibindi bintu byishande ma obstacle menshi kuri wewe ni iki kintu kigutera kuba intellectuel cyangwa se nirihe bango ukoresha kugira wizegwe n'abantu benshi bakomeze kuza ku bwinshi kugiranira amahoro n'abantu bose no kubungwa n'ivyo ufise ukacuvuga none iki kintu ko ngira ndagitore nini iteranya na Yvette dufate par exemple kandi Yvette nzo musanga ari muri banke ugasanga aramfashije cyane nzo musanga kuri aeroport aramfashije kwe kindi ndakumwiteranyako no kumva ko utari umuntu uhababuka n'amahera kuko hari abakomeza benshi ubona ko amafaranga yarutisha ibindi bintu byose urumva watwaye ideni yona kwica akagukuramo umutima kwera iki watwaye ideni giwe urumva nukuri je nta gihababu cyo kumva kumengo nshaka kuba tuvuge izina dizi ngo ushaka kuba ziranotse nukuri ndafise ikintu cyo kubungwa nabike mfise urumva bike mfise nkavuga ati sinshaka kwiteranya n'umuntu sinshaka nakaze kunyidogera ngo namubesha urazi umuntu akwita kuri mubesha hari akantu nyene hari ukuntu tuganira entre abantu kacubanga ariko shawo urabesha urazi nyene iryo jambo ndaryanga kweri kindi ndakubesha kugira ntere imbere kweri kindi ndinda kubabaza umuntu kugira ngo ntere imbere kugira ndonge yamahera oya ndashobora gukora bike vyiza bizima hanyuma bijya vyiza bikanzanira abantu 10 canke nkakora vya bindi bibiri vyiza 8 bibi bikaca binzanira nk'abantu babiri gusa kwera mutare ntabura akazi wewe shaka kugenda uramutuka umutuko ngera umutuko higa yaje uzogaruka iwe ariko none ni watanga ibintu bariko baragutuka ni watanga ibintu bariko barakwidogera ni watanga ibintu abantu wabahaye ibintu mukubishuza ukabatuka akwa bon tusa je ndakunda amahoro ndakunda amahoro kandi ndazi ko ibintu bishoboka ukora Bible tubwira ati ngo izohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu kandi mugiranira amahoro n'abantu bose même si tu peux pas tout satisfaire tout le monde ariko ufise obligation kugiranira amahoro n'abantu bose wow no vyiza cyane gose Nina reka tugusabe rero utwereke ibintu byawe dutembereze muri atelier yo tubone ivyiza ukora amaprodukoro ubwiza na quality zavyo muri rusange urabona nk'iyi ni kanzu à la fois yaba mama bakuze nanje shwa kwambara donc twe turagerageza gushona impuzu zambara age tout âge nk'umumama w'imyaka 70 ntashaka kuzanga ngo aburi impuzu jean nkizi nkaya n'amabubu urumva donc yambara bose yambara bose vraiment yambara bose twe turakora ibintu bishaka kwambara umuntu wari we wese hari ibintu by'ama mixage tugira ibintu by'ama mixage tugira donc zishobora kwambara umuntu uwari we wese rero nk'impuzu aba diaspora bakunda kugura izi tuzita ibimono donc ibiri double kandi tudufise ibitenge vyiza dufise ama design meza donc ibitenge vyacu babiri propre ni ikintu ushobora kwambara vraiment kandi ukambara kikaramba kikamara n'igihe kinini aya yose n'amarobe chemise izi n'impuzu zambara ubwoko bwose bw'abantu urumva n'amabubu ashobora kwambara umuntu uwari we wese urumva ni tout âge quoi
specialité yacu ngani tutaje iyi muzi ishobora kwambara umuntu ya donc umusize ya 3XL 4XL donc turafise impuzu z'ubwoko bwose turafise n'iyindi donc n'indi imagination yiwanje izi bazita fil elastique donc zirazwi n'abazizi nyene donc ni impuzu uwonze gute uko wonze kose ukaba ubyibushe gute nk'umufatira donc urabona nk'iyi irakweguka irashobora kwambara n'umuntu ansumba ubunini nakure hiyo akaca arenzako iki kintu kirenzako kugira ngo ja uburyo uri kompanisiringa canke n'ikiboko donc nk'izi ni abantu bose ubwoko bwose bw'abantu kandi aba ni nziza n'inyarubanza iyi ni ibibubu ugiye nko kuri Instagram yanje urazibona ni muzi dukunda zinatevye cyane zimara nka 3 jours gutyo abantu bazimaze ashaba bazimaze kweri ja ibi ni bimono ariko bise ama model nyene yacu nyene yisangije donc ngani ushaka kuza nganga buri muzi shaka ufise size ya good ushobora kuza nganga buri muzi ibi ni bimono abantu bambara ku mapantaro ibintu byinshi vraiment byambagwa ku bintu byinshi ariko ni narano cyavuga ngo ni nashobora kuba zimba bon birashoboka bivane na niveau de vie umuntu ariko erega mwiza wanje abantu ntibanganye uburyo na cyane cyane abantu ntibanganye uburyo kandi noho bavuga ngo akezura kigura abantu ntibanganye uburyo kandi biravana n'ingene le matériel atizigura gute nk'uje ndi permettre nkagura ibitenge muri Côte d'Ivoire muri Senegal ndashaka kujibuka vumuzi nzira zabuka vumene zigoye ndashaka kuja muri Tanzania ndashaka kuja muri Kenya donc jenda ndakwiza sindi wa muntu ngo urumva ngo ndicaye ngaho ngo ndarindiriye ngo ndagura ibintu online ngo biraje ndagenda gutembera harabati ibi bintu bigugwa ngahe bigugwa gute nk'impuzu nambaye abantu bose aba mama aba jeune ubwoko bwose bw'abantu nziza cyane ndagerageza kuzireproduire nkazikora mu nuko umiriza tishi kandi fo kuraba tishi cyo dukoresha tisi nziza mwumve ko impuzu zacu urambara ukaruha ugatanga nk'aya n'amakomando y'abantu baba barindiriye kuza gutora iyi ni pantaro turakora amapantaro urabibona iyi ni pantaro ifise ikintu cayo cyo hejuru umwe bya bindi byose urubona ngo banayija gusa ngo bafise meme no ngaha turabikora urabona impuzu nziza yamba urumva ushaka kuramba turafise n'ibindi bintu dukora biri interesse nabonye utu flip flops kamambiri ko witwa ngo inkenya oya hariyo amasazi tutage urona nk'aka gakamambiri aka ngira n'abatunguriye muri 2020 baracadufise aka naho genda mu vyondo ukoga urona kujya bogana nuzenya umoja urashaka kukogana ko kaca kumaho nyene donc ni ibintu biba bikomeye udashobora abantu bariko barabibona ngaha bavuga ati none ivyo ko abatwibaza ko ari ivyo yirangura akagira ngo twereke katweka muri atelier Jean uko ibintu bihingurwa wow turabona abafrere hano siniko twabaramutse umiriwe neza aba bari bize n'akazi barashaka kuyishura nk'uyu no kuva muri 2020 wow muracari kumwe no 5 déjà twaje muri 6 ans wow nuya wese no muri 2020 wow urumva uganye no muri 2019 wow kweli nirihe bangukoresha kugira abantu mushobore kumarana igihe kingana nk'ico nko kose kubana neza n'abantu kubafata neza n'ibintu bitandukanye Evelyn no muri 2020 na super 2022 wow ego abandi siho bari abantu bacu bavuga ati ari wagiye kuvyara n'abandi bagize ruguru ego hari abantu bavuga ati eske nina iyo umuhaye commande bisaba igihe kingana gute ibintu nk'ivyo des trucs comme ça ego ego amakomande ni 3 jours Mr. Tunyene nta bintu byo gucereza abantu kwera ni ibintu
nyinshi zirasohoka zikagenda urumva Ego. zirasohoka zikagenda hanze urumva on doit être ponctuel uko vyogenda kose Ego. urumva twe turagira finissage y'impuzu neza nk'iyi mashini igira finissage Ego. ya kuntu usanga mu munsi y'impuzu umenga impuzu yimereye uko yishakiye izo herere twe ntazo tugira Ego. turatanga ibintu impuzu z'umuntu iba yaheze neza ibiri bien surfile tukayigorora tukayimesuza turamesuza impuzu z'abakiriya twebwe wow abantu bavuga ati eske ni nako tuzi ko ari abataye ushobora kumuha ukamwereka modele y'impuzu ushaka gukora ko agukorera plutôt hama akayikora nabi eske ama change amaze kugushikira iyo bigushikiye bica biheze bikagenda gute turakosora kubera hari igihe usanga nk'impuzu itatotse nk'uko twari twiteze ariko turakosora bikagenda neza ariko nyine ari kenshi urumva impuzu zisohoka n'iziga z'ama prêt à porter urumva nta bintu byo kuvunga urumva ngo impuzu ntiyatotse abazi yamaze kuyibonana umuntu yego iyi ni nayo yambaye canke twayibonye kuri Instagram donc resultat nza kuronka nijya nyene yego wow ego bakunzi bacu rero mwabonye ko niho ibintu bikorerwa niho ibintu bihingurirwa urabona ko ari ibintu byiza cyane umumama cyangwa se uri umukobwa urashobora gukora ukiteza imbere ukibeshaho ukanabeshaho umuryango wawe Nina reka mfate kano kandi ndagushimire kuba utuganirije kuri byinshi bitandukanye nizere ko n'ubutaha ibintu byashoboye gutera imbere kandi muzoduhamagara tukaraho wagwanye ya projet ya indi yo muri no mwaka ngiyi inyangura ego na cyane cyane ego nkabifuze ibintu byawe nababwiye ko ari mu mujabe muri jabe ya gatatu plutôt mu nyakabege ya gatatu kuri seti ego impuzu y'umugeni donc turindiriye aze kwipima ego kugira turabe tumushirire ko amaboko n'ibiki byose tumuzihere neza wow nivyo urabona ko azobaberewe iwacu turashona impuzu nziza umva turashona impuzu nziza sikunyene dushona impuzu nziza twe twenyene tuyifya n'ivyo dukora wow ego Nina wo sezera badukurikiranye n'abakunzi bawe ukababwira ni cyo bokwiteka kuno mwaka ndetse kongera ugahamagara n'abatari basanzwe bakuzi ukababwira nimero zawe za telefone kuba wifuza canke yabaye interesse ni ibintu ushobora ubikora nimero yacu iri simple cyane ni 72 001 003 65 300 email iriko hama nukuri umuntu yumva ko yirirwa muhira nukuri kwirirwa muhira nta nukuri birabishe uratanga akazi gani n'abantu bazoze ubahe formation batangure bakore yego umuntu twotanga akazi ariko kya kintu nakubwiye cyo muri no mwaka niyo nkeneye kurekita birangiye bimenye banga byuka urondere telenovela ntayizo gushikana ni bya bindi nene zunikira muri bya bindi nyene 24 zawe zigaheruko kuri go uraba ama statut ari inutile kuko nkujewe hari ama statut ntarabaye abantu nk'umuntu yamare ko arashira ku tuntu two kwidoga gusa nta kumutive n'ikintu na kimwe uwo muntu wo murabira statut ushaka iki no gutumwanya rabi ikintu basi wabuze icyo ukora basi fumugenda wige basi indimi nk'indimi nk'ubugenda keneye hari indimi nkeneye kwiga ariko nta mwanya ndabifitiye nkumva ndabishaka ariko kubera umwanya wambanye ikibazo bikanga nukuri rondera ikintu cyo kwiteza imbere nimba wumva wo dandaza imbere umuryango nukuri dandaza imbere umuryango wakowe kwirirwa mu nzu ego nukuri dandaza imbere umuryango hakowe kwirirwa mu nzu ego Nina reka tugushimiye rero nizere ko raho utamu bindi biganiro abandi badukurikiranye bose turabashimiye ko badukurikiranye Dodi Barafe omiko yari Janice for show yari Nina Arts cyangwa se Eveline bivanye n'amazina mugenda mumwitwa ego naho utamu bindi biganiro